ari muri 2014 Yes. twitwara ku radio presenter adusaba 10,000 man 10,000 turayacanga Yeah. bati maze muze kumviriza indirimbo yanyu 17 turagenda ajya ku radio turapowa turarindira ko ingoma ivuga usanga ingoma man ingoma bamujamane yayi mwe mwayishize muri studio mwayikoreye muri studio acha babwira ngo muze kuyirindira ku radio twari twaye ku radio turanamucorera 10,000 twayikuye muri studio umuntu imana mubabarire man man muziki niko bimeze nubu niko bimeze man nubu niko bimeze ahubwo mu nyuma nasana byaranera ubwo bati ibi bintu none umuntu akora umuntu gusa mu nyuma ndavuga ati ibintu rero nasanze ari byo none kumbyuka ndabirota nkabyuka ndavyumvira kanga ndabikore naso. Yo, what's up, my nigga, my people, wherever you are, I feel you are good. It's your boy, Elvis Bright, akabiri gato gateke imana nini. Ndagarutse kuri TV zanyu, behind camera mu mubizi neza, n'umuntu afata amasanamu neza, kugira bashikire bimeze fresh. The name is Igor Mabano. Much respect for him, bro. Just ndamukunda cyane, you know. So kuri kamera zacu murabona turi kumwe n'umutumire adasanzwe call him Usama. Wagwan. Usama. Yo. ADOR Osama right here. My bro. Freshman from King Zone. Yeah, charama wagwan. Yo, je mazimisi nkorana n'abanyacharama kenshi. Yeah. Last week nakoranye na Clean. Freaky niwe twakoranye. Ikiganiro kimeze fresh. Yeah. Nabana yatubwiye ati I'm come from King Zone. The court of the king. Yeah, Jenny Homer. Ewana wewe quartier utari umukingo ntushobora kuyibamwo ngo wapi. The snitches. Wapi na snitch na out of quarter. Snitch get out the way. Yeah man, just ramutse ariko baradukurikirana kuri Peace International TV. Yeah, Peace International TV ndabaramukije amahoro. Yani wa muhungu wanyu ADOR Osama, Adoro Osama. Yeah man, so first of all ava yuko twinjira mu kiganiro neza bro manzi ndagushimire cyane kuba watwitavye nongere ndagushimire cyane. Yeah. So tusimbiye gato this is the rapper n'umuririmbyi artist umuririmbyi rapper and singer byose ndakora ibintu byose byari ndabikora amadriri byose urabikora byose hip hop. So twarabonye on YouTube yawe hari ikintu uheruka gushirako. Shete ndakuje. So what the meaning? Shete ndakuje ni track nakoze. Yeah man. Ni culture ya hip hop. Ni hip hop. Yes. Ivuga ku buzima nyene umuntu abasanzwe abayemo lifestyle. Yeah man. Sana kurondera amahera. Yeah. Shete ndakugifatiye ku kurondera amahera. Umva ni gusheta nyuma umuntu agatwara. Yeah, abakunzi twariko turagukurikirana kuri irya ndirimbo yawe. Yeah. Twarabonye cover y'irya ndirimbo bro. None kumengo cover y'irya ndirimbo nisiguye n'ivyo bintu dusiguriye shete ndakugiye amafaranga you know. Yo. Cover twarabonye neza umengo good action. Cover urumva uri mu artiste. Yeah man. Iyo ukoze ikintu ubukwiye gukora ikintu uvuga ati jewe ndashaka hariyo target y'ibintu byose ndashaka kuvuga ati jewe ndashaka kuba niko ndaririmba iki ariko ugasanga iyo bigiye kuri art acha nkora ikindi giza gutuma abantu baza kuraba ico kintu. Yani cyo gituma abonye njya cover yari cover je nanje nahise ubwoba bwo kuyirekura man njya cover irateye ubwoba wallahi. Rega none nk'ubu nyene wumva ubwoba nyene uvuga ati anytime bashobora kungwamwo. Man, umuziki urumva muziki ni ikintu ukora gusa ufata risk man. Ya musanzwe just ige challenge ya wa challenge abantu kugira ajo bavuga ati babe motive. Ya nico nyene yari target niyo. Kubera man ibintu turakora ibintu ngo dukora ibintu babi bituma abantu batazakura ibyo bintu kubera umuziki urawukora naho bukiri hasi tuvuga ati reka nkore targeting ahantu kure. Yakavanje gituma ubona ifise meaning nyinshi yafise gituma agiye hajyanye vuga ati hari abantu bashaka yuko baza kuyiraba.
abarundi barakunda ikintu babashaka ubakwege. Yes. Abarundi ntibaza bukura ikintu cyawe uko nyene. Yeah man. So Usama ndakubaze gato. Just mu masiti aba muri Etats-Unis. Just wo guhitishamo ube muri imwe. Wowe uhitamo iya Chicago. 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 Why Chicago man? Chicago urumva uri nk'umudrira kora drill for Chicago. Drill for Chicago. Hayibona izingo za UK, ingo zande. Oya UK baje gukora kuko na Pop Smoke yatangwe kurimba drill baje ba Central Set zo bararirimba biratandukanye nuko umuntu yatanguje ikintu nuko umuntu yagiteje imbere. Drill nini ya kera. Drill yatanguye kera Chicago, sinzi kuza abajama bitwa ba Chief Keef. Ari abajama bitwa ba Lil Durk ba King Von. Bane babakoze drill usabo. Rest in peace yarafuwe. Bobo bakora drill iri muri yari drill rap. Yari drill nta beat usanga zigonga bo bakorera ku matrap. Me gusa wo drill yawe yari muri rap. Bakora drill rap niho batanguje drill. Cyo gituma mvuga ati Chicago kubera niho hari culture mvuga ati nkunda. Nuwahe muntu wirefera ko mu kuririmba wewe? Jewe Chief Keef kwera ni umuntu ushobora kuraba bati umujama histoire yiwe kenshi na YouTube ndiko ndaraba lifestyle umuntu yakuze gute iki Chief Keef wallahi wewe just umunsi wa mbere uvuga ati jewe ngira nangure kuririmba byari bigenze gute vyaje gute? Ibi bintu rero ibi bintu nabitanguye nkiri umwana sana je kubera nakuriye muri quartier hari ama studio menshi. Je nakuriye ngaho kumutakura niho navukiye no nakuriye hari ama studio menshi sana. Rero twarabona ngena abantu binjira mu studio tukabona one day je ndibuka umuntu atanga kunyinjira studio yari umujama wanje yitwa Aston. Twigana school. Ambwira ati bro yaranyandikiye n'imistari man iyo day. Yandikiye n'imisaba ati wowe uririmba kunuku. Ndaje hajya ndari man ntibyanangoye byatari. Ukwako boro ngo uragiye kuri recordinga ngo birakugoye byatari. Ntibyanangoye byatari nashitse hajya turakora. Ndavyibuka niyo ndirimbo rero. Gusa je muziki name ndawutinya kubera ku kuboro umuziki urimo ibintu byinshi. Twarakoze ingoma ndibuka ico gihe cyo twitwara ku radio. Uwo mujama yari umujournaliste iyo radio yari Nderagakura yambari Nderagakura sinibuka radio ya kera cyo gari ni 2014. Twitwara ku radio presenter adusaba 10,000 man. 10,000 turayacanga. Bati maze muze kumviriza indirimbo yanyu 17. Turagenda ya ku radio turapowa turarindira ingoma ivuga. Dusanga ingoma man ingoma bamujamane yayi. Mwe mwayishize muri studio mwayikoreye muri studio. Acha babwira ngo muze kuyirindira ku radio. Twari ku radio turanamucorera 10,000. Twayikuye muri studio. Umuntu Imana mubabarire man. Man muziki niko bimeze nubu niko bimeze man. Nubu niko bimeze ahubwo mu nyuma nasana byaranera ubwamba ati ibi bintu none umuntu akora umuntu gusa mu nyuma ndavuga ati ibi bintu rero nasanze ari byo none kumvyuka ndabirota nkamvyuka ndavyumvira kanga ndabikore naso nyama nzotera imbere muri ibyo naso naho ntazotera imbere muri ibyo kuguma ndabikora niryohe. Kugira numve amahoro y'umutima numve yuko ndoto zanje ndiko ndazikora. Man. I see on your body the tattoo. Tattoo ni culture you hip hop muri hip hop rega sumuziki. Hip hop ni culture. Ni mugenzo nkumva umugenzo w'ikirundi. Man. So kuri tattoos you are ndabona the stars. Stars. Ndabona the walls. Ndabona ibi byose bifise meaning. Some picture. Just niye meaning y'ivyo bintu. Hariho be real just be real ni swapwe bawewe be real nyene. Nabivuga ati man if I'm smoking the weed. I'm smoking the weed in the street. Ndarinwera ku nyene just ahantu babona. Yapani ibintu nyivyo. Be real nico gisigura. Umba nawo uco usanga asha uhereye. Nimba ndi umwicanyi man.
ndakwicira kwibarabara inumva be really Iyo lifestyle ngaha mu Burundi nayikoreye ko urumva wacu usanga cyo wisanga hariya urumva man hanyuma yariho star iyi ni inyenyeri urumva n'ibintu dukora tuba dushaka inyenyeri umuntu wese arafise inyenyeri yiwe ariyo tatu nanditse ko survive ariyo tribale nashatse kuyisigura nk'umutima n'izindi nyenyeri ziri inyuma urumva zose zirafise ahanini bifatiye kuri jewe nyene so according y'ivyo bintu nibituma hari ibibanza bimwe udashikamo canke bikazana icuka kibi mu bavyeyi canke muri environnement musanzwe ubayemwo because urashobora kubona ati umwana afise amatattoos muri culture yiwacu mu Burundi turabona neza ko uvuga ati no ibi bintu nibiri n'umuvyeyi nk'ubunye akarorero ukundana n'umukobwa wiwe akakubona just ama bling the tattoos aravuga ati jamwe nikirara nahazoshika just bivuga ko iki kubana bafise just iyo mentality canke izo mind canke wewe muri environnement bisanzwe ubayeho gute jane izo tattoos ziwawe shaje nanje birangora sana urabona hariyo naho ugera gasanga kandi ugasanga n'uwo muntu nta kibi kimurimwo but nyene arakunda tattoos nyene tu arazikunda uko nyene mugabo abandi bakamubona kutariko kaca imagine urumva rero muri iyi society yo mu Burundi biragoye sana kubaho kwisi ibintu sana kuri abo generation ya kera babavye ndibaza izindi generation ziri inyuma zose zirabitahura buhoro kiretse nyene abavye bacu abavye bacu sana nk'abantu mu mafamily nanashogera nk'ahantu mu rubanza amafamily abati cyamwana wakanaka ibintu bimeze gute ngo umwana wakanaka ngo ubonye ngo umubiri yawuhinduye ikaye umuntu yandika ibyo rero hanini niho bikunda kubera inambanyi ariko urumva nawe ari ubuzima wahisemo warahisemo tu nta birebire ntabwo uri kurara umuziki wino wo mu Burundi uburyo utera imbere uburyo ukogwa just wobona nko mu myaka nk'itanu iri imbere muri industry y'umuziki uri kurakoreramo just wibona hehe ubona uzobugeze hehe kuraraba n'ibikorwa uri kurarekura canke aho wibona canke aho utibona muga aho ushaka kuzoburi urabona umuziki wo mu Burundi nje no mvuga yuko nta ego warateye imbere abartiste bariko baratera imbere baramaze kuronka ubuzima ariko sinovuga ko umuziki abartiste ni bariko baratera imbere ariko umuziki sinovuga ko warateye imbere n'abartiste bariko baratera imbere erega n'aya ma contract y'aya ma company abi kubera baravuga ati abapiti bafise hit bariko bajya mahera y'ama contract y'ama company aho ubundi ikintu kitongo gutera imbere cy'umuziki none katawuraduza mention katawuraduza nk'uru building ingama ariko ugiye ngaho hakujya barapanze abartiste bacu barayibona aho rero wacu uvuga ngo umuziki ngo harimo ahubwo gusa je kintu nobwira nka twego tukiri hasi apeti ko hari abapeti benshi sana ariko kandi ubu muziki ahubwo mu myaka itaniza hazoba hari umuziki wundi usari kurumvikana ko rutora wo muziki uri ngaho Bujumbura no muziki umwe no muziki umwe kandi nta kintu citwa ngo amaja ari karakogwa akogwa warabana basinda go example nk'ubu ukeneye ukubita ngo ibi bita mahiti sijese ngo na mahiti wanje kubera ari muziki je ntumviriza urayibona nk'iyo ushatse wewe nkaho uri mu artist ushaka kupata jewe ndafashe 500,000 wanje nagiye nko kwa kana kahandi fata nk'umpeti wese ariko arakubita mahiti fata nka studio karakoreramo acugendayo gacukorerayo muziki aho ubufise hit urumva wowe n'ubukozi wa muziki ngo nikubera ari wowe ubukozi umuziki kubera hit n'ubukozi umuziki kubera ngo ari art wapi wowe ubukozi umuziki kubera kubitira hit tu ubu mani hit yubo n'amafaranga si impano si impano urumva rero nk'ubonye umuziki ngo warateye imbere umuziki ahubwo gusa abartiste barateye imbere kuri barasima iduga base life ya bien bapanze amazi ya fresh gusa urumva bataragera ku level zo kuduza amazi nayo tuvuga ngo warateye imbere urabyumva rero biragoye sana ibintu by'imiziki
nyene ni buhoro buhoro kubikora kubera ubikunda tu ntubikore ngo kubera ngo ufite target ngo yo kuzoshika ahantu mbari canke ibiki Yeah, ivyo man. bizimana tu. Yes. Yeah. Just mu bastari dufise ngaha mu Burundi wo kubwitishamo ati abastari bose ndabaguhaye just choosingamo umwe mukorana mugirana collab mukorana indirimbo ninde mustari wo choisinga wewe mu bahari ubonye mu bahari bose mu bahari utapfuye utarapfa je uwo muntu mbona kweri umuntu mbona no vuga ati ndagiye kurondera ni Big Farious Farious kweri ashikora Farious yarakoze umuziki numva Farious je ndamukunda ari no muri hip hop ujye mu jamara renze man hip hop kora Farious urana kabana n'imiziki yakunzwe sana ari hip hop zizakonzi harimo apeti za mambo ya mambo zande what's my name Farious niwo muntu wo mu rapper wenyene ngamu Burundi yakoze hip hop ikwiye gukogwa haje na murapa ari garakora hip hop ngamu Burundi nkuko ikwiye gukogwa fresh nka art Farious yakoze hip hop kintu cyitwa street rap street rap nayo ni ziboro ushaka gukora uvuga ubuzima bwo abantu babayemo bwa street kandi ukacukora n'ama video anazi ata mambo ya mambo se ma video ari tabiwaizi kera ikara none hari undi murapura abana akora ibintu nkabijyanye bikaca biba hit sana mugana sad B ariko sad B urumva inkuru y'ukuri urazigiye ndirimbo hip hop mugabo ni hip hop ariko ni hip hop iri just umudiho no hip hop gusa just rap sing ariko urumva umuntu nawe akubita flow murakubita flow nawe muga kinyamugigima ziweza wasatu kinyamugigima ariko je niko mfatira kuri Farious kwera Farious wewe yarabjactinga man yarabjactinga kandi ntiyakoze imwe sinzi kuzitoza maisha la 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 abisoma hit mesh man Mujama niwe muntu uvuga ko yakoze hip hop nkuko byari bikwiye gukogwa tu nkuko tubibona hanze just nk'abantu muri ko murazamuka mu bujanye na industry y'umuziki nigiki wohanura abapeti bandi nabone bariko barazamuka baduga bimwe mu ngorane muhura nazo mu bibazo muhura navyo mugiye muri ko murazamuka ja nicaye wobwira bariko baradukurikirana nabone bari mu by'umuziki hanini ni gukunda ibintu ukora gukunda ibintu ukora ntugire pressure ngo nturango byukora ngo ntibimenyekana cyangwa ntugire iki man hari aba artiste benshi nga kuri iyi batigeze bamenyekana ariko bakoze umuziki gushika mu busaza kubera iki wasinzi kubona ko kera abaririmbye bakera wasanga ari abavye abantu b'abavye ntavyo babona baje bacancu ba amatata baje abavye ba Leonard basanga arabavye bayo usanga yagiye kumenyekana bacavugwa ariko gusanga yagiye kumenyekana ari uko yakuze ariko bisikuvuga ngo yabitanguye ngo ngana kujya yabitanguye akiri yavyumva yagiye kubyumva amakiri umupete ko ibintu byo kuririmba nshaka kubyo ngo umuje ngo ucutanga kuririmba abari ibintu wamenyereje mind yawe kuva ugikura so none nko mu ngorane mukunda guhura nazo mu masrago kenshi na kenshi mu video location money video rero just support video nico kintu cyambere kigoye aya support izakuza mu nyuma wakoze werekanye igikorwa ariko injitwa studio na video ico kintu kiri mu peta kiri hasi biragoye sana atwe gusa tugira imana ari amukoti wacu arabapeti benshi babizi bazi kuba babazi yuko ngena akora video niyo chance tugirira ko nce gukora tuguma kuba move nyene bwa much respect to Merlin katu nawe nyene no musi yarekuye ingoma yarekuye singoma next Ewana King Zone n'abarapa gusa
the next one azoba ari ngaha yeah jewe charama yose ego big kweli salute ku ahubwo bashuma Kid Def the Fran spooky ewan Dubai kweli ni yageze go agiye kurondera amahera amachaza gukora ibintu fresh ariko arondera amahera azokorera ama clip muri ya makari kawaida umuziki ubuzo bukeneye ari umuziki ugiye kuza uzoba ari umuziki gukora ufise amafaranga ubona umuntu asuja mu muziki adafise amafaranga akora ibintu biko birazimba man ibintu biko birazimba vigi yazimvye location the style ukeneye kuja imbere ya camera umeze fresh man shimire cyane abakunzi ba Peace International TV kubakurikiranye mugire subscribe like share comment tubone ko mwabonye ibintu biganiro byacu so mwongera no kuja ku platform ya Usama Adoro Sama genda wandike shit ndakuje kuri YouTube man tuyibona faster kuma media yose kuma platform ni Adoro Sama Facebook Instagram na YouTube genda mushire ko like mugire ma commentaire tubone neza mwayibonye mwayiravye man mukanya mubwiye abakunzi bacu ba Peace International TV hama kugira turangize ikiganiro man akajambo kanyuma tu no bakubitiraga freestyle tu kubitiraga freestyle yanyene warajura completa warajura completa man oya tesa wibagire guteseka warajura completa my girl warajura completa my life oya deka dinga kukudekeza niwe wanzani yituze ubu numva nkunze umwanya wose ndakubuze na mind indukizeze niwe wanzani yituze ubu numva nkunze umwanya wose ndakubuze man uranyishe kuri R&B man sense ko na R&B man nushaka kuri umu artiste ngo ukore ibintu bimwe hari umuntu usanga azi rap yonyene man aho no mubwira kugerageza akagerageza n'ibindi tu man merci beaucoup muziki wobonye ngifatire ku bintu bimwe man reka ndagushimire cyane kuba watwitavye ninzere ko uzoduza n'igigwa ca kabiri twongeye tugutume ko kandi faster turizera kandi muzosura kutwitaba faster man kandi jewe urategura igikorwa nanje je nzoza turi maze je ni muziko ndumuririmbyi bao muri studio hacha hasha vuba abo next one tuzokora ikiganiro turi muri studio twerekene bakora imiziki tubigishe man content bakunzi ba Peace International TV turabakunda cyane ko muwandanya mutwereka urukundo rwanyu muwandanye mugira ama like mugira ama share ama comment kugira natwe tugire motivation yo kubakora ibiganiro bimeze neza rero turabakunda cyane pull up bless up maniga bow man puff peace out.